kugira mariage ukiri muto utarashikana imyaka amategeko aturekurira. Sinzi abantu mugira aba mariage mukiri bato ukuntu muba muvyumva, ukuntu muba mubitahura. Mariage, iyi mariage abantu ko baragira mariage ubu bariko baragira, nibaze ko atari iyo mariage kera bagira, kubera ko kera kugira ngo umuvyeyi akureke ugende kugira mariage yari hasiho neza yuko utazomumara amazi. Kugira mariage ukiri muto banza urabe kuri tayari kuri amabanga y'urugarago ugaca ushaka kubaka no guteka icayi ntavyuzi. Aho jewe sinumva ko mariage bikwiriye. Sinzi kubibona ko muri no misi. Je nkunda kubivuga uko. Abahungu baradusuzugura. Kuko abayumva jewe ntafise amafaranga ujya mu kasinoja kumurondera. Nimwibaze yuko je sinumva yuko umengana kutwubaha ahubwo harimo n'agasuzuguro. Sivyo? Amahera ni meza turayakunda nivyo biraryoshe wa muhungu ufise amahera gufasha umukobwa canke kumuha itwo tuntu kugira ngo ase neza uko wifuza. Nawe wa mukobwa wiyafise yamuhe. Hello abakunzi ba Yaga Tech TV, twagarutse kandi na Vibe Itesa. Nkuko mubizi ni Love Gloria kuri kamera, yaje ntabaje ko abazaniye ibintu bitesa kandi bitesa cyane gose. None ndabibutse kandi kugira sabone. Ndabibutse kandi kugira sabone. Okay. Twazanye umwigeme atesa. Twega abayifite ntitubavuga barivuga bonyene. Okay. Uraturamutsa tubwire akazina kawe. Bien sûr abakunzi bacu bakoze. Okay, ndabaramukije abakunzi ba Yaga Tech TV, nitwa Nice Giselle, nkaba nsanzwe ndi umujournaliste na jewe. Ku bakunzi b'ikiganiro ca EAC live show. Yeah? Niho mushobora kusanga imisi yose. Eko. Okay, rero twaje kuganira, ndavuga kuganira, canke kuvuga gashi ndabiherehere. Okay, turaza kuvuga ibi bikurikira. Tugeze muri monde vraiment. Reka turaza kuvuga cyane ku bakobwa. Turaza kuvuga cyane ku bakobwa. Tugeze ahantu urumva umukobwa ubundi amategeko atwemera kugira mariage à 18 ans. Ariko vraiment à 18 ans nibaza yuko bitakugoye ubukiri umwana vraiment. Ariko ubu umukobwa nibaza ko n'umwana afise 15 ans. Umubajije umubaje ati ushaka kugira mariage ryari? We arumva umenga n'uwo mwanya nyene woza kumupropose kugira mariage. Bon, jewe eco no kivuga ko kugira mariage ukiri muto utarashikana imyaka amategeko aturekurira. Sinibaza ko ari ikintu ciza cyane. Ariko kandi nkaca ndaba est-ce iyo mariage agira yigire yisunziki. Jena je sindagira mariage nuko muradukurikira. Natwe turagira mariage ni ibintu tubona muri communauté aho tubaye. Turiko turabamwo. Voilà. Yeah. Rero jewe ico no bivugako ifo ko umuntu agira mariage muri wa mwanya abavuga ati jewe numva ndi capable yo kubaka. Mugabo aho nawe je ico mvugako ca niyumvira. Est-ce urashobora kufise niyo 18 ans? Iyo 18 ans ufise ugaca usanga ivyiyumviro vyawe ntibihagaze kuri mariage. Nivyo urumva yuko kubera peut-être abagenzi iki ugenderamwo nk'akarorero hari igihe usanga umukobwa agendana n'abantu bakuze. Je nka je ndafise aho kantu ko kumva umenga genre sishaka kugendana nyene n'abantu bakiri bato. Nyene numva umenga no kugendana n'abantu bakuze. Muri iyo ka uca usanga umuntu umenga je nanje kumenga natevye. Ukibagira yuko ijya myaka ufise atari yo nabo bafise. Rero sinzi abantu mugira aba mariage mukiri bato ukuntu muba muvyumva, ukuntu muba mubitahura. Ahubwo je nkunda kwibaza nkunda kwipoza iyi question. Tingira peut-être yuko iyi mariage abantu ko baragira mariage ubu bariko baragira. Nibaze ko atari iyo mariage kera bagira. Kubera ko kera kugira ngo umuvyeyi akureke ugende kugira mariage yari hasiho neza yuko utazomumara amazi. Urumva yari hasiho neza ko utazomumara amazi yuko utazogenda inyuma y'umwaka umwe ngo wagonye n'umugabo, ngo inyuma y'umwaka umwe ngo uratashe. Urumva umuvyeyi yari hasiho neza yuko mbega umwana wanje ubu buzima je ndiko ndamwe nabazoshobora kububamwe. Ariko ikibazo kice kihaba, ariko ikibazo ntikiri no kubana gusa.
ikibazo ntikiri ku bana gusa ikibazo kiri ku bana kongera kikaba no ku bavyeyi ati good ni ukuvuga yuko umuvyeyi araraba ati jewe banaka abana babo bose bagize mariage jewe abakobwa banje kiri good kandi bafite ikibazo ku bakobwa reka ndakwereke jewe sinzi ugutahura kwanje aho kugarukira mugabo tubiravye sivyo umuntu wese arafise igihe yumva yuko iki gihe ndi muri genre ikintu kiko kiranzamwo cane niki ukumva uri nk'umukobwa kumbure ugeze ahantu wumva ati ndakeneye umuntu tugendana sivyo iyo novuga ko ni muri ya myaka adolescence kenshi ridutwara mu bintu bitandukanye uraja muri adolescence ukumva umenga ndashaka umuntu tugendana cyane ugasanga ukunda ibindi bintu rero abenshi bagira mariage muri iyo myaka baba bumva umenga jewe nshaka kugira mariage nivyo bintu numva vyomfasha kwera numuriro uri muri we sikosa giwe ariko nkaca niyumvira eske uwo muvyeyi amuretse nawe nagende agira iyo mariage abantu bacu bavuga ati kumbure mwebwe vyaranse sindavyanka exactement shavuga ngo sindavyanka mumwengo birashe ngo muzosazira muri wanyu jewe kugira mariage ukiri muto numva ari ikintu ciza cane mugabo kugira mariage ukiri muto banza urabe kuri tayari kuri amabanga y'urugarago ariko urezi ko tureke na maturité reka ndakwereke tureke na maturité umuntu abageze ko uwo mwaka kujya ashaka kuvuga ati okay quand même ubundi hari proverbe kudavuga ngo kugira ngo ubone ko uzoba umumama mwiza kugira ko uzoba umumama mwiza banza wicare ahantu urabe ukuntu mama wawe ameze muhiri wanyu uce wicara ahantu nawe wiyumvira ati est-ce qu'il y a responsabilité mugabo reka ndakwereke hari ikintu dukunda kwihenda tutofatira ko cane sivyo ivyo ndabivuga nka jewe mugabo hari undi ashobora gutanga opinion yiwiwe akavuga ati je ndabibona gutya sivyo hari abavyeyi akurera ugasanga uburyo ariko arakureramwo canke kumbure wowe uko yubatse uvyigiyeko ni waja kubaka nawe ntuzubaka kuko umugabo muzobana si papa wawe ndiko ndavuga ndiko ndavuga responsabilité ego en tout cas ama responsabilité tureke genre ibyo byuko abavyeyi baba babanye hagati yabo no sivyo niho ndavuga ndiko ndavuga responsabilité exemple notanga ni gihe cane nk'abakobwa sivyo uri umukobwa ntuzi ikintu ca mbere umukobwa ategerezwa kumenya no guteka ugaca ushaka kubaka no guteka icayi ntavyuzi aho jewe sinumva ko mariage bikwiriye ariko iyo ni part yiwanje erega ubundi nivyo nyene biriko biraba turabona genre okay abagenzi bacu bose bagize mariage gute na gute je ngomba muhira je nyene reka ndakubwira hari jewe uwo mukobwa sindamuzi ariko histoire yiwe maze kuyumva inshuro nyinshi afetse no mukobwa yagize mariage agira mariage abahungu bacu baba diaspora shasha batazotkorera agira mariage n'umuhungu ari mu diaspora agira mariage no bafise amahera iki abari capable bebe gufata neza umugore wiwe rero ariko umukobwa hoho bari bagiye bakobwa baba bavukiye ahantu bafise amahera iki n'iki bayakuze atakira kimwe abuze aragira mariage iraba okay et après umukobwa atwarinda donc ni kuvuga umugabo yaramuteye inda akiragenda bica bitangura kwanga akiragenda urumva umugabo yaciye agenda ni kuvuga umugabo agiye umukobwa yaciye asubira muri vya bindi yahoramo ariko umugabo yase yamuteye inda umukobwa yaciye asubira muri vya bindi ni kuvuga donc nimba agenda n'abashuka dede yarasubiye ntiyabiretse iki niki umugabo bakabimubwira umugore waragenda akamara iminsi atarataha yasize amuteye inda yego aramara iminsi atarataha iki niki umugabo nyene umugabo wumva abakunda umugore abwo umugore wanje muramubeshera iki niki urabibona gusa umugabo umunsi umwe acavuga okay John aca decision yo kuza mu Burundi atabwiye umugore kugira ngo arabe ko hayerma ivyo bavuga ari ivyo acaraza donc arashika mu Burundi arashika muhiri wiwe asanga umugore si hari umunsi umugore ntiyatashe uravyumva uwo munsi umugore ntiyatashe bukeye umugabo aririrwa muhira umugore ntatashe umunsi wa kabiri umugore ntatashe umunsi wa gatatu umugore ntatashe umunsi wa kane umugore acirataha asanga umugabo ari muhira Jean aratangura kubesha ko ariho yaragisohoka waje ryari kikuba umugabo amaze 4 jours
amaze 4 jours muhira umugore ntarataha ntitorakonze yagize mariage n'umukobwa yagize mariage aho canibaza ikibazo yagize mariage afite imyaka ingahe mu buryo bwa gute kuko hari ikintu novuga cane ku kintu kijanye na mariage n'aba bahungu uburyo bahitamo sivyo ubunye jewe ivyo nkunda kubona kenshi mvuga ivyo ndabona ko nagiye ko naragira mariage ari igihe usanga umuhungu ntariko yitwararika kumenya umukobwa ninde sivyo akabona kumbure aya marezo sosio dukorerako umukobwa yambaye neza ni wa muntu yambaye asohotse vraiment bose bashavuga tugiye n'umugore wa naka mugabo waje kuraba ubuzima bayemo ugasanga responsabilité zo kwitwa umugore nta nimwe afise oya ndabwira umva ibiri pire muri byose nuko nayanda yikuyemo oya ubona urumva yuko n'ubuzima yarasanzwe abayemo yarasanzwe agendera mu bandi vyari kumugora kuvuga ngo agira gume mu rugo le fait yo kuba agendera mu bandi gusa ico cari cikwije kugira ngo yumve yuko umugabo umwe ntiyomukwira sivyo ariko oya wece wiyumvira uri umugabo okay umva kuba agenda ntatahe ari byo yamenyereye c'est tout à fait normal ariko inda yarayikuyemo umugabo aramubaza okay ibindi byose ni sawa uragenda ntutaha ni sawa cyane n'amahoro menshi nayo tuzogenda ariko ubongera ugaruke ni sawa cyane ariko umwana wanje arihe aratuma ko famille tije umukobwa wanyu kuba agenda ntatahe nukuri ni sawa cyane neje azogende hama ntataha azosanga hantaco bitwaye ariko mumumbarize umwana wanje arihe oya aho umukobwa yarakoze ikosa mugabo je ndatahura abahungu bahora bavuga yuko rimwe na rimwe abakobwa dufite kandi dukunda amafaranga sivyo nivyo turakunda amafaranga ariko kandi turabe neza yuko uburyo dukundamwe amafaranga turi capable yo gukora ivyo bintu amafaranga yokora sivyo aba diaspora baradukunda nivyo akaza atakuzi yaguhisemwe kuri rezo sosio canke yaguhawe n'abagenzi ariko ejo nimwabana ntuzi hariya nawe ingene bimeze hama niyaza wewe nawe ntakuzi bica bisaba ko musubi kugira iki kwiga mumenye jewe ninde nawe ninde aho rero ci haba muca kintu twavuga cyo kugira mariage ukiri muto kumbura yagize mariage akiri muto canke nawe yagize mariage kubera ayo mafaranga ivyo bintu ni ibintu bibiri bitandukanye mugabo bishobora kwica urugo ariyo mpamvu tubona no muri no misi tubona ama divorce menshi abantu baragira ama mariage après 2 jours kaza bumva ngo bahukaye bavuga ati okay jewe rero ndi umukobwa ndabihebe ngende ugacisanga umuntu araduca intege ameze gutya kubera iki baragira mariage bakava umugabo ntitwibagire yuko hari n'uburorero bwiza twafatirako nimwe navuga nti kirazira bon nivyo kurabira ku bavyeyi ni vyiza raba urugo kwanza ugomba wigireko turabe ingo twigirako kuko niwoza kuraba urugo guhera kuri nyokuru yahukana inde yahukana eswe bazogufasha iki reka twige tumenye kuraba abantu twokwigirako cane mugabo kugira mariage naho uri umwana banza wumve kuri capable wo kuba muri ugo rugo ntujane n'imyaka ngo ushuhe n'abavyeyi bumve yuko bareke kudushira ko pression ubu abavyeyi bumvise amafaranga avuga ati no mu diaspora bakunda amafaranga kudusumbya avuga ati no mu diaspora okay ari mu diaspora azokunda amafaranga kudusumbya breve ari mu diaspora azoduhambahera menshi genda nta kibazo tuzokwereka ingene bigenda ntazi guteka ntazi gukubura mu nzu n'igitanda byutse ntasasa sivyo ugaca umurungi hagira mariage umugabo yamukubita akaca kandi umuvyeyi ababitse agaca nkundira abavyeyi breve babitse ko umwana wiwe go kwe amukurungikiye ejo uvuga ngo yahukanye ngo urumva ngo umugabo ngameze nabi hariho ibintu mu mico ndundi yiwacu dutegerezwa kubanza kumenya no kuba naho natwe tutaragira mariage mugabo hari bimwe tugenda turi Antoine quand même ama experience twatubafite so je nkunda kuvuga uku okay kugira mariage ukiri moto ubundi je kuri je ntaco byari bitwaye ariko je me demande est-ce que wagize mariage uri prête canke wagize mariage kubera raison kanaka sinabaza yuko wagize mariage kubera ikintu genre ngo abagenzi banje bagize mariage ngo muhira wacu ngo bariko barashira ko pression genre ngo urumva nibaze yuko nukuri biragorana kugira ngo ugo rugo
rube strong nabaza ko bigoga ahanini rube nico strong ugiye kugira mariage kuri pression uri prête yo kugira mariage kuko twama tubona baca batandukana hari igihe umugira mariage utamukunda kubera peut-être abagenzi bakubwiye tujye muntu ni sawa mugabo jewe bon ico novuga nuko umukobwa wese yobanza agasenga ukicara ugasenga avant yuko ufata decision yo kugira mariage banza wicara usenge mugenzi kuko ushobora no kuja kuwo mugabo wanashaka akagufata nabi ntawe ubizi mugabo le fait yo kuba waricaye ugasenga ukumva nijwi ry'Imana ico rikubwira nibaza ko nico kintu ca mbere gifasha ingo gusumba impanuro z'abantu nico nibaza kuko just ndagira mariage ariko ikintu namaze kubona nuko umuntu aba yicaye agasenga senga wumva ico Imana ikubwira ko ico kintu wumva utari tayari kirekerekana naco kuko nibaza yuko ahantu hari Imana hama hari amahoro kandi ahantu hari amahoro haraba umugisha ego pe urugo rwose niba rurimwo Imana ruragira umugisha twama tubibona turafatira ku bantu bamwe basenga hari igihe Imana iguha no kwihangana sivyo kubera yuko uhagaze mu kibanza co uri umugore wagize mariage kumbure umugabo wawe gufata nabi canke atayabore wagashika gukubita ariko turafise intahe z'abantu duhora twumva bakubitwa n'abagabo ejo kubera ko bahisemo vuga ati jewe ndabizi kandi umugabo wanje uzomwuba kandi uzi neza ko ari borego uzomwuba kandi uzi neza ko ashika gukubita ejo kubera ko wasenze Imana igufashe kumuhindura kumbura vyumva ariko hari n'igihe abagabo babi banka akakurahira neza ukabibona muri iyo ka bandanya usenge hama Imana igucira inzira nimba ari divorce haba nimba ari kubandanya ubandanye muga tureke kumva yuko pression nico kintu ca mbere nimba amafaranga uyabonye uvuga ati sishobora kuyasiga breve yatakaze mugabo ugira amahoro ariko nukuri je nico ni genre sinzi je sais pas abandi ariko nukuri jewe nkunda kubivuga uko erega natwe biraduha agasuzuguro sinzi kubibona ko muri no je nkunda kubivuga uko abahungu baradusuzugura kuko abayumva jewe ntafise amafaranga ujya mu gasinoja kumurondera ntimwibaze yuko je sinumva yuko umengana kutwubaha ahubwo harimo n'agasuzuguro kuko icambere akweretse yuko uri umugore gusa wo kuba mu nzu ariko twibuke yuko natwe dutegerezwa gukora kugira turonke amafaranga voilà oui nivyo ni vyiza uri umuhungu urafise amahera yo kurondera umukobwa wese ushaka mugabo kumva yuko kugira nze kukurondera bisaba ko mba afise amafaranga ahantu harimo akari sinzi je ngene ndagatahura mugano uvumenga harimo agasuzuguro ako kana abakobwa turakwiye gahinduka tukumva yuko ntakwiye kunondera ko amafaranga ahubwo akwiye kunondera kuko yumva yuko no bumufasha ari ideal ntituri biharage ntituri bigori ubwo ngo ngenda kuja kugura mu isoko turi marchandise ziri kwibara twe ntituri bidandatswe ariko ari uwo ndashaka wavyumva ukundi afatiye nk'ukuntu bavuga ngo ni dot jewe mugabo amahera ya dot sinumva yuko umenga no kugura oya ntivyari bikwiye kubivyo kuko n'umuhungu baramurera sivyo n'umuhungu aba yararezwe bavuga karagashimwe umuhungu aba yararezwe mu mugabo nihabe kumvikana hagati y'umuhungu n'umukobwa tureke kumva yuko umuhungu afise umutwaro wo kumva abanza gushaka amafaranga kugira ngo aronke ko je ndamukunda ariko ico jewe nitumufasha d'après ivyo maze kumenya canke maze kwiga nukuvuga yuko niyo ka abadafise ayo mafaranga ukaba wumva wo kwitwa umufasha wiwe nukugira ngo mushobore no kuyaronderana mugabo maze kumva yuko atayafise atogutwara aho hantu wumve yuko hari jemba n'uvumenga hari ikibazo sinzi abandi bashaka kuba bavyumva ukundi mugabo maze kumva yuko afise amafaranga adafise amafaranga atogutwara ikintu cyandisiyo kuba yo gutwara na hafise amafaranga navyo nyene ni vyiza ariko ntiyumve ko ariyo principe ya mbere yo kugira ngo aze kukurondera ikintu cyo jewe ndisiyo nuko ahantu hari amahoro hatari amafaranga ntari amafaranga hatari amahoro nibaza yuko ahoroshe kuba gusomba ntari amahoro hatari amafaranga kubera yuko brave wowe uri kubivuga uko hari udahubwira ati jewe sishobora guhitamwo amahoro mbora amafaranga turatandukanye abantu turatandukanye nivyo urumva aho ni kuri part yawe ariko hari undi ashobora kuba ariko aradukurikirana avuga ati abakobwa barasara amafaranga deja azana amahoro bazi ko amafaranga azana amahoro ariko turazi ingo bamwe barara hanze umugore arara hanze umugabo yaraye mu nzu
wewe ica bivana ni igiki wita amahoro aho ikibantuze ndende yo kuvuga ati eske amahoro mu rugo ni iki kica kiba ikindi kintu mugabo mu gihe twavuga tuti hitamo sena nuko wumva utekanye mu mutima niba wumva wo hitamwo amafaranga yahitemwo n'amahoro benshi mugabo niyahera bizoca bigenda gute ya mahoro uzosubira uyaroha azobura mugabo ni wahitamwo gukunda witaye kuko wewe wiyumva nuko wumva uhawe agaciro nibaza ko novuga yuko bizoramba cyane gusumba kumva yuko hari ikintu kanaka mu buryo buboneka wafatiyeko n'abahungu mureke kuza barafatira kubiboneka amataye yacu arabahenda tugiye muri gym turaza dufise amataye meza sivyo ariko ni nayiheba peut-être ndiko ndayijamo kubera ndiko nkundana n'umuntu muri iyo mix akavuga ati sheri genda muri gym gira gutya titaye yawe nkaca ndagukunda wewe atamahera ufise ata kintu na kimwe ufise muri iyo kandi agukunze bimeze uko urumva yuko haca haba ikibazo ya gym nutaswa kuyindihira haca mpinduka forme nkagirinda nkagira kwe nari muri gym uketweba wankunze kubera kajya ubuse kumera ko ari umeze urumva mba ntakaye biba biheze ariko ni wankunda kubera ko wumva umenga muri wewe ndafise ico no gufasha canke tugafashanya ukumva yuko uri prêt yo kuba kumwe nanje peu n'importe icoba canke ubuzima bwose twocamwe mu vyiza no mu bibi nkuko bibiri ivuga muri vyiza no mu bibi tukahacana jewe numva umenga niyo mahoro asumba ibindi sivyo amahera ni meza turayakunda nivyo biraryoshe wa muhungu ufise amahera gufasha umukobwa canke kumuha itwo tuntu kugira ngo ase neza uko wifuza nawe wa mukobwa wiyafise yamuhe ahubwo bati none ko iki muvuga yuko abahungu aribo bategeza guha abakobwa n'abakobwa barahari bayakora ikibazo ntikiri generally ikibazo kitari gose ku mukobwa ko umukobwa yakunda umuhungu ndavuga iyo amukunda heyermo nibatse ko takintu kimatomo nukuri ariko ikibazo umuhungu abahungu bashavuga genre ngo nagasuzuguro reka ndakwereke ni kategori nyinshi je novuga nk'ubu unye hari abakobwa bakunda amahera uvuga ati jewe ufise angahe kwanza abanza kukubaza imodoka ufise abanza kukubaza inzu ufise murumva umuhungu ariko aravuga ngo abakobwa bakunda amahera banzura abo yagiye arahura nabo hari igihe usanga abo yagiye arahura nabo babaza ati ufise imodoka nabo umuhungu bya bindi batembereza ruguru bavyita ibidirigi bimwe abana bagenderako ntaco afise agaca ahura n'umuntu amubaza imodoka amubaza imoto ntayo yigeze aca abona yuko umenga abakobwa bose bakunda amafaranga nk'uku natwe muri no misi hari abahungu akubaza ati urafise umushuga dadi mugendana urafise umuntu quelque part kugira ngo abanze yumve yuko uzogenda ukazana ayo mafaranga nawe uzuramuha kandi birahari umutwaye barahari jare okay banzireke barahari oya banzireke okay numutipe musohokana yego akabazi neza kugendana n'uwundi mugabo mugakumva ntaco bitwaye gusa ni wegenda uzana amahera uzoza urampa dusangire akitwa petit frère akitwa grand frère kandi mukundana umva nirakomeye cyane ibujumbu ibintu ubona bya definisi ibintu nivyo yagiye arahura navyo nivyo yagiye arabona niwe ahura n'umukobwa yahuye n'amadeception menshi y'abahungu bamubwira ati je ndagukunda mu nyuma maze kumujana mu cumba agaca muheba azokubwira ati abahungu bose ndabazi mukunda ikintu kimwe gusa mukunda kuryamana n'abakobwa gusa ivyo ni yabivuga arafise rezo kuko abo yagiye arahura nabo nivyo bamubwiye nivyo bamweretse nivyo babonye sivyo ariko ni wahura n'undi avuga ati sindakwemerera nuko wewe waracafise ahahagaze ariko rero utamuratahura abahungu mutahure yuko abakobwa turayaronka amahera mugabo abana yuko ikiganiro cyacu kuri okay bagabyita gute ngo gasuni karuge ubwo gasuni karuge mpambaze ko ndabivuga okay gira ikintu bwiye abakobwa mu kugira mariage nimba wumva uri prête muri wewe ni sawa cyane ariko abantu bagenda bakurikiye amafaranga cyangwa ngo ni kubera abagenzi babo bagize mariage ngo sindwo ndasigaye jenyine usigaye wenyine hehe uri muri competition uri kurasiganwa nande jewe ico novuga ku bantu bagira mariage hakiri kare ku bantu novuga bagira mariage kubera amafaranga naho ntaragira mariage
nibaza yuko amahoro yo mu mutima nico kintu gisumba ibindi bintu byose. Ayo mahera ni wagenda kugira mariage umunsi ubwo akazohera uzobigenza gute? Ni wagenda kugira mariage kubera ko uri kuri pression y'abandi, abagenzi, abavyeyi, umunsi umwe iyo pression ikazohera warushitsemo ugasanga uwo mugabo ntushoboye kumwubaha nk'umugabo wawe, ese uzobigenza gute? Ico novuga nkuko ntaragira mariage, abantu mwagize mariage murashobora kuduhanura namwe. Mugabo seno naho twe tubonera twumva yuko umenga aho wogirira mariage ni mu gihe wumva yuko uriteguye kuba umufasha ugukuri kandi ukumva ko witeguye gukunda ataco witayeko. Yeah. Thank you so much.